umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ashikiriye amabanga yo kuramutswa igihugu yabereye muri paruwase yitiriwe umweranda Francisco yo mu Magarama, ikaba yari yitabwe n'indongozi zitandukanye tukavuga nk'icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ivyegera vy'abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe n'abandi bubahwa. Mu nyigisho yatanze Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Gitega Bonaventure NAHIMANA akaba yashimikiye ku gisabisho ca dawa twese, aho yigishije ko baba abarongozi, abene gihugu, impunzi, ingenzi, eka ababa mwisi bose basangiye Imana imwe ariyo data twese, se umwami Yezu Kristo. Kubwa Musenyeri Bonaventure NAHIMANA ati niyaba dusangiye umuvyeyi dutegerezwa kugaragaza urukundo rwamaruranga abana b'Imana nk'uko Yezu Kristo yabidutegetse, ati tukiga kubabarirana tugaharira abatugiriye nabi. Twese dufise umuvyeyi umwe ariwe dawe wa twese ari mwijuru. Twese abami n'ingabo zabo, abatware n'abatwagwa, abatunzi n'aboro, abakuru n'abato, abidegemvya n'ababoshwe, abasangwa n'impunzi, ingenzi n'abambukira, abagenzi n'abansi, ababi n'abeza, twese dusenga twambaza kandi dupfukamira Imana se wa Yezu Kristu atuvukanisha muri we, tukaba abana b'Imana, tukaba basamuragwa kumwe nawe ubwami bw'ijuru. Umwe wese asenga Imana agira ati dawe wa twese, kuko twemera ko dusangiye umuvyeyi kandi duhamagariwe kubaho vy'ukuri nk'abavukana. Umuvukano twerekana hagati yacu niwo ugaragaza neza ko urukundo rw'Imana rwasasagaye mu mitima yacu, nk'uko Pawulo mwiranda bitubwira mw'ibaro yandikiye Abaromani. Na Yezu Kristo agira ati ikizobaranga ko muri abigishwa banje n'urukundo muzoba mufitaniye, muri Yohani 13:35. Kubwiwe rero iryo sabisho rikaba ririmo ibice bibiri. Ubwa mbere kukaba ari ukwihweza ubwiza bw'Imana mu kuyisenga no mu kuganira nayo, gusaba ivyo dukeneye kugira ngo tubeho neza nk'abana b'Imana. Nayo ngo mu bisabisho nyamukuru ndwi akaba yashimye kugaruka ku bisabisho bikuru bibiri: igisabisho c'umuvukano hagati y'abana b'Imana ngo ari go rufunguruzo rwo kubana neza, igisabisho kigira kabiri ngo kikaba gihuza abantu kikabanywa n'Imana biciye muri mutima mweranda. Umuvukano rero wakaba ari wo basabwa gushigikira nk'uko Yezu Kristo yabitegetse. Akaba yasozereye inyigisho ziwe avuga ko vyohimbara igihugu cy'u Burundi mu gihe co kiba kigizwe n'abahanuzi, gutyo akaba yabasabiye kuronka mutima w'Imana yoza ararongora. Akaba yakeje umukuru w'igihugu ku myaka 5 amaze arongoye Burundi, akamwifuriza kuroranirwa mu mabanga yiwe be n'umuryango wiwe.